nkuko musanzwe mubimenyereye nguma ndabazanira amakuru atandukanye hirya no hino, nguma ndabazanira utuntu tw'ubwenge tugenda tuvugwa muri entertainment. Uyu munsi naho ati nabazaniye iki? Uyu munsi nabazaniye urutonde rw'abaririmbyi 10 bo muri East African Community canke EAC bambere bafise amafaranga menshi babatunzi. Kuvuga nagiye ndaba urutonde rwakozwe ni kinyamakuru citwa Evo Media, urutonde rw'abaririmbyi 10 bambere bafise amafaranga menshi muri East Africa. Bana nanje ndabakubwire abo baririmbyi. Ndakura mu kijino nganda guha ikaze kuri YouTube channel yanje ariyo yanyu. Nimba uri mushasha icyo usabwa no kubanza ugakanda subscribe kugira ngo utazobana nanje mu biganiro bitandukanye ngenda ndabacishirizaho kuri YouTube. Ukaba warayikanze naho uri umuntu wanje, shirako j'aime uje no muri commentaire ugira ico wanditse kugira ngo ubandanye untera intege. Niwe ndabicisha amajambo, reka tugira ko n'urutonde rw'abaririmbyi 10 bambere batunze muri EAC. Nkuko mumenyereye turahera ku muririmbyi w'10 tuja ku muririmbyi wa mbere, no kuvuga ngo nuko rikosa ryo kugenda ikiganiro utakimaze umuririmbyi wa mbere ntawe uza kumenya. Reka tugende ndababwira izina ry'umuririmbyi, ndababwira igihugu abamwo canke arimwo, ndetse ndanababwire n'amafaranga afise. Umuririmbyi w'10 wa mbere afise amafaranga menshi n'uyu bamwita Juma Jux, kuva mu gihugu ca Tanzania neza i Dar es Salaam. Uyu Juma Jux akaba afise amafaranga ngana n'ibihumbi 750 vy'amadolari. Urumva ko n'amafaranga menshi uyashize mu marundi canke mu manyarwanda uza gusanga atari amafaranga make. Umuririmbyi agira 9 n'umuririmbyi yitwa Abwene Yesaya. Umuririmbyi akaba nawe nyene ari muri Tanzania neza Dar es Salaam. Ibintu ubutunzi bwiwe bukaba buhabwa agaciro kangana n'umuriyoni w'amadolari. Tudatevye tubandanya n'umuririmbyi w'8. Umuririmbyi w'8 bamwita Vanessa Mde, akaba yavukiye muri Tanzania Dar es Salaam, ariko ubu tuvugana akaba ari Los Angeles mu Bwongereza. Uyu Vanessa Mde rero akafise amafaranga abagwa mu gaciro k'umuriyoni n'ibihumbi 200 y'amadolari. Reka tubandanye n'umuririmbyi agira 7. Umuririmbyi agira 7 yitwa Juma Nacha, nawe n'umuririmbyi wo mu gihugu ca Tanzania neza Dar es Salaam. Uyu muririmbyi akaba afise ubutunzi buhabwa agaciro k'umuriyoni n'ibihumbi 500. akaba anganya na mugenzi we wa gatandatu ariwe bita Harmonize canke Konde Boy, umwita icyo ushaka, nawe nyene n'umuririmbyi muri Tanzania Dar es Salaam. Nawe akaba afise amafaranga nawe nyene ahabwa agaciro k'umuriyoni n'ibihumbi 500 y'amadolari. Umuririmbyi wa gatanu afise amafaranga menshi canke w'umutunzi muri EAC, muri East African Community, n'umuririmbyi yitwa Rayvanny no muri Tanzania. Nawe akaba afise amafaranga canke ubutunzi bwe bukaba buhabwa agaciro k'imiliyoni 2 z'amadolari. Urumva ko n'amafaranga menshi cane. Tubandanye n'umuririmbyi agira 4. Umuririmbyi agira 4 n'umuririmbyi yitwa Professor J. Uyu Professor J nawe nyene n'umuririmbyi wo muri Tanzania, akaba afise amafaranga abagwa mu gaciro k'imiliyoni 3 z'amadolari. Urumva ko n'amafaranga menshi cyane. Imbere yuko ndakubwira umuririmbyi wa gatatu, banza urabe ko wakanze subscribe, nimba utarayikanda uyikande kugira untera intege nyene numve nanje ko mfise abantu ndi kumbwira aya makuru nabarondereye. Tubandanye n'umuririmbyi wa gatatu rero. Umuririmbyi wa gatatu n'umuririmbyi yitwa Alikiba. Uyu Alikiba nawe nyene n'umuririmbyi wo muri Tanzania muramuzi, akaba afise amafaranga canke ubutunzi bwiwe bibagwa mu miliyoni 4 n'ibihumbi 500 y'amadolari y'amanyamerika. Urumva ko n'amafaranga menshi, miliyoni 4 n'ibihumbi 500 y'amadolari ni menshi cyane. Tubandanye n'umuririmbyi wa kabiri atunze cyane. Umuririmbyi wa kabiri rero ntago bagize umuririmbyi, bagize umugwi witwa Sauti Sol, kubera ko bakorera hamwe babaharuye nk'umuririmbyi umwe, begeranya ubutunzi bwabo bwose hamwe barabuduha. No kuvuga iyi Sauti Sol murayizi, yarigizwe n'abasore 4, harimo Bien-Aimé, hariyo ubita Polycarpe, habayo uwitwa Austin Shimano,
hakabamo uwitwa Savala Mugidi, abo bose n'abaririmbyi bari bagize Sauti Sol rero niyo mu gihugu ca Kenya neza Nairobi. Bakaba rero bafite amafaranga cyangwa ubutunzi bwabwo bibagwa mu mafaranga angana ni miliyoni 10 z'amadolari. Urumva ko n'amafaranga menshi cyane. Abo nibo ba kabiri bafite amafaranga menshi muri EAC. Tubandanya n'umuririmbyi wacu wa mbere aroboye iyi liste ari wa mbere afite amafaranga menshi muri EAC. Uwo nawe subundi bamwita Diamond Platnumz, no muririmbyi wo muri Tanzania muramuzi. Uyu Diamond akaba afite amafaranga angana ni miliyoni 10 hamwe n'ibihumbi 100 y'amadolari y'amanyamerika. Niyo mafaranga ubutunzi bwiwe twavuga ko bungana ko. Urumva ko niwe muririmbyi wa mbere muri East African Community afite amafaranga menshi. Ndabibutsa ko no rutonde ntago ari ibintu nikuriye mu mutwe, no rutonde nakuye ku kinyamakuru cyitwa Evo Media. Ndavuga ati reka ndarubasangize namwe nk'abasubscribers banje. Uwakoze rewe wabanye nanje muri iki kiganiro, icyo usabwa ni mutarakanda subscribe ugenda uyikanze ushire ko JM uje na muri commentaire uvuge nk'indi list waba wifuza tuzohurire mu kiganiro gikurikira. Ciao ciao. Big Dream TV.